c'est très important. Jemba numva yuko muri izo 10 miliyo uyu mugambi wo gukora yoba ari karategura ejo hiwe kandi bigatuma hagenda hariya aho itandukaniro n'uyu munsi. Mensherezame hari kiganiro nigeze gukora mvuga ni vyiza kubaho uzi gutandukanya amafaranga ya business yawe n'amafaranga yiwawe. Kuko amafaranga nimba wayahaye business uzosuppose yuko ari nk'amafaranga uzoba wahaye nk'umuntu. Amafaranga mugihe wayahaye umuntu atarayi umuguranye byumvikana yuko amafaranga uwo mwaka umwanya wari wose na business igerageza mu mafaranga dufise tuze turayaha business. Iyo uvuze ngo wayahaye amafaranga business si yahe ngo ejo nguragize nk'uko no ahubwo n'amafaranga uvugane n'amaburi mu myaka ingana uko ikindi naco mu buzima bw'iwanje sinkunda umuntu yica business kugira ngo yubake indi business. Ahubwo ijya business igerageza ikubere source de revenu y'izindi business. Iyi business ndababwiye ni business ushobora gukora uyu munsi mu myaka 2 canke 3 warabandanije ibikorwa byawe na yindi yarabandanije irakura bikaca bituma yindi ikirakura plus na yandi marozo revenu gende uraronka. Iyi business usanga mu myaka 3 yatsimbataye cyane gose ugasanga hariho aho ugeze mu kwisononora. Banwanyi ba We Talk Business turabaramukije mwese aho muherereye nishado muri kuri uyu mugoroba. Ikintu tugiye kuyaga ko sikindi hari abantu badusabye ati mfise miliyoni 10 z'amarundi no koliki ndi mu gihugu cy'u Burundi. Iki kibazo cabajije abantu batari bake kandi bakibajije imisitari mike ndavuga nti reka ndakibategurira kikiganiro so kuvuga yuko ari byo utegeza gukora ariko nibiguha idée de travail. Nawe ushobora kuba waragize ko kuvyumvira gato ariko uyu mwanya n'umwanya wo kuvyumvira ko byagutse kugira duhanahana ivyumviro kuko nikikiri cyumviro kiri muri wowe gusa ni ivyumviro duhaye nabandi kugira duhanahane ko ivyumviro. All right, get rich or die trying, never stop learning. Reka ntanguze dutangure tubona iri jambo ryanditse mu gitabo igitutu cy'ubuzima igice cya mbere ku murongo wa 66 havuga hati ntuzotinye gutera igiti ngo nuko imyaka ikujanye. Ngo ivyamwa byaco ntuzobijyako kuko ivyo wafunguye ugishika ku isi ababiteye bari mu bitavye Imana. Uravye urakora kubwejo habandi niko uwo murongo uvuga. Ati uratera igiti uyu mugani ngo umwana ngo yari karasinzira hanyuma ngo acabwira se ati papa n'ukuri gerageze unshira umugani tutarasinzira. Hanyuma ngo se donc urumva yuko ari umugani mutoya cyane se aca umubwira uwo mugani donc umugani nakunze cyane kandi nasanze uvuga ukuri. Nshatse kuvuga iki rero ngiye kubabwira business zitatu ushobora gukoresha n'amaburi 10 miliyo. Muze kugira plan murabe ati eske uyu mugambi muri 10 miliyo wokunda avec kwa hari ikintu abantu benshi bakunda kwihenda ko jewe ntakunda kwemera. Iyo mbwiye ngo mfise 10 miliyo nshaka ngo projet ngo nshaka nkore projet ku buryo ngo nzuza ngo ndaronka ngo amafaranga ngo angana ku munsi mensherezami. Ndakunda kuvuga ni okay uyu munsi urafungura ego uyu munsi okay kwivyo bikora rero aya mafaranga nayo yarungikiye business ikubakira kazoza kawe. Izi business renje kuvuga muraza kumvamo zimwe zo guha amafaranga ku munsi muraza kumvamo n'izindi zo gutegurira ejo hakaba heza gusumba peut-être. Business ya mbere nje kubabwira ni business nyene yo nga mu Burundi. Mu Burundi mbega warubizi yuko hakiriho ahantu ushobora kugura nka 1 hectare ushobora kuyagura 2 miliyo 5. Eske wumva ufashe miliyoni 7 aho hantu uza kugura ahantu hangana gute?
uraza kuronka ahantu havara 3 hectare none hano havara 3 hectare ntiwumva yuko ushobora kuharima ibintu ivyo bintu waharimye mu myaka 3 mu myaka ingahe ukabwira bank ati none jewe ndafise ivyo nobaha ndafise ibintu ngenda ndakura ahantu vy'imyimbu none izo miliyoni 20 izo miliyoni 30 ni mozima hagenda kwibandaneza imigambi konfise ivyo nsarura muri uyu murima wanje. Ico rero cyamaye kwiyumvira ndavuga nti cyamaye kwiyumvira cyane ndavuga nti mbega ni ibihe bintu barima ngaha mu Burundi bishoka hanze bitagwiriye cyane bivya bindi donc bank ibona igatuma ibona yuko ari ibintu bifise garanti ariko garanti ya mbere yo uzo ufise nuko uzoburimira iwawe nuko uzoburi korakorera ibintu iwawe kandi muri 3 hectare donc navuze 3 hectare nimba twafatiye nko kuri 2 millions 500 aho uguza ama hectare 3 urumva yuko ari amafaranga uza gusigaza amafaranga uza gusigaza peut-être yo kwakorera ibikorwa vyibanze donc umurima nkene urashobora kuvuga nti reka mere wanashima ndanawushiremwo n'ubworozi ndawushiremwo n'iki kugira bya bintu teramwo nze ndabironderere ifumbire ivuya nyene. Donc c'est très important jemba numva yuko muri zo 10 millions uyu mugambi wo gukora yoba ari karategura ejo hiwe kandi bigatuma hagenda hariya aho itandukaniro n'uyu munsi. Mensherezami hari kiganiro nigeze gukora mvuga ni vyiza kubaho uzi gutandukanya amafaranga ya business yawe n'amafaranga yiwawe. Kuko amafaranga nimba wayahaye business uzosuppose yuko ari nk'amafaranga uzoba wahaye nk'umuntu. Amafaranga mu gihe wayahaye umuntu atarayi wamuguranye byumvikana yuko amafaranga uwo mwaka umwanya wari wose na business igerageza mu mafaranga dufise tuze turayaha business. Iyo uvuze ngo wayahaye amafaranga business si yandi ngo ejo nguragize nk'uko no ahubwo n'amafaranga uvugane n'amaburi mu myaka inganuko ikindi naco mu buzima bw'iwanje sinkunda umuntu yica business kugira ngo yubake indi business ahubwo ijya business igerageza ikubere source de revenu y'izindi business. Iyi business ndababwiye ni business ushobora gukora uyu munsi mu myaka 2 canke 3 warabandanije ibikorwa byawe na yindi yarabandanije irakura bikaca bituma yindi kirakura plus na yandi marozo revenu gwende uraronka. Iyi business usanga mu myaka 3 yatsimbataye cyane gose ugasanga hariho aho ugeze mu kwisononura. Voilà iyo ni business ya mbere nababwiye mu business 3 shaka yuko dushobora gukoresha imiliyoni 10. Business ya kabiri ngira ndababwire ushobora gukoresha imiliyoni 10 si yindi ni business isaba yuko uvuga nti Mensherezami reka ndababwira ikintu niyumviriye ava yuko ndababwira business. Eske muribaza yuko vyoroshe kuzana projet izi projet zo kwambika abantu izi projet zo kwambika abantu ntabwo umuntu yazizanye yorohewe ati gute. Ubwa mbere yarabanje gushira ikizere mu bantu yuko umuntu ashobora gukotesha impuzu bakayitwara hanyuma bakayigarukana. Byari bigoye rero yuko umuntu azana business akavuga ni je nzozikotesha izi impuzu bazoyitwara kandi bazoyigarukana. Tonke rero gerageza business yari yose ugira wubake cyane ingira ndababwire ubanze ureme ikizere aba muri wewe mu mutima wiwawe hanyuma ureme n'ikizere mu bakiriya biwawe umuremwe ikintu gituma yumva ati iki kintu vraiment ntegeza wikora ukunyene. Business ya kabiri ngira ndababwire ni business iza kugusaba kugura imashini yo kumesa hanyuma ugategura n'ikibanza cyo kumeseramo hanyuma ugategura n'ikibanza cyo kwanikiramo impuzu. Mvuze icyo iyo business ntabwo ari ya business yo kugira amakoti gusa amakostime no ni business yo kumesa impuzu yari yo yose. No kuvuga ikintu cyose kimesurwa muri ico gihe ubu uri capable yo kuba wokimeswa cyanikira hanyuma naka nimbuza kukimushira nimba naka aza kugitora mugabo ico kintu ukacubaka de cette manière. No kuvuga hari abantu baba bafise ibintu bakumva mengo birabaruhije kuba bo bimesa mugabo baca amafaranga make kugira bumve yuko donc kuburyo niba bikompara nuko bahora babikora bavuge nti no quand même par rapport yuko
jewe nari vyari kuntwara umuruho bikantwara umwanya bikantwara n'iki n'iki reka mpe y'amafaranga naka abinkorere nze nta stress ngo imvura ngo iragwa ngo iragira iki oya wewe warateguye amaseshwari yawe ahubwo naka aza kuza kuzitora canke uza kuzimushira byose bimeze neza. Donc iyi business iri très important mugabo nagenda kugira ikintu kimwe isaba, birasaba yuko widandaza muri yo, birasaba yuko bimenyekanisha muri yo, birasaba yuko abajya abantu ukeneye yuko uza kumesera ubereke impamvu zotuma badasubira kwimesera, ubereke umwanya bahora batamasabuni bahora bagira iki. Nagira ndakwereka indi business yinyegeje inyuma yo kumesa, gukoresha imashini zimesa, uza ugakora n'uruganda rukora amasabuni. No kuvuga kwa kumesa no kuvuga uza kuburi kurakoresha n'isabuni wikorera, ni business imwe uza kuburi kurakoreramo n'indi business igira kabiri. Ukundi kuntu wo developer i business we biza kugusaba n'amaburi yuko ibi bintu ushobora kubikorera muri quartier runaka, ukabikorera no muri quartier yindi, ukabikorera no muri quartier yindi, hamwe uca usanga mengo office ama agence de lavage ku buryo donc naka nimba giye kumesera hasanga ari iwawe ainsi de suite. Aho rero namaze kugera muri development ya business. Donc iki kintu kiri très important. Urumva yuko harimo nico gutanga ubuzi ku bantu baza ko bari kubanikira no abantu baza ko bari barakora iki. Umva donc si business izanira inyungu umuntu umwe gusa, business izanira nandi ma solution abantu bari bafise. Nabemereye business zitatu, ariko reka kuri iki kintu ariko ndavuga nongere ko n'ikindi kintu. Hariho na business ushobora gutegura biro imeze neza, hamuvuga nti nimba ukeneye kwakira umuntu iyo business yose nibaza yuko iza kurinda kugusaba nizo 10 million, nateguye ikibanza ciza cyane aho umuntu ashobora kwakirira umuntu. Mbere wanashima nimba n'ivyuma bya kamera umuntu aza kubikenera byose ndaza kubimuha, mugu uwo muntu n'amaburi aze kuronka yakirira umuntu n'ama brand yiwe aboneka kuri background bariko baraganira. Hanyuma uwo muntu ahavuye ivyo donc ivyo birango vyibura za kuvyimura, kubera uwundi nawe aza kuza biraza kumusaba yuko nawe uza kumanika ivyiwe. No kuvuga ico kibanza bisaba yuko abari kibanza kisa neza cyane, giteguye neza cyane cyo kwakiramwe abantu. Haba hari aba diaspora vuye hanze bavuga nkeneye kuyaga business yanje n'undi muntu. No kuvuga biraza gusaba yuko aza kuyerekana nk'uko umengo. Donc ntabwo ari biro y'umuntu umwe, ahubwo iza kuba ari biro y'abantu ababishatse bose. Bo ico baza gukora swate hariho umuntu ashobora kuvuga ni ndaza kuba ndiko ndamamaza brand yanje. No kuvuga haraza kuba hari ivyamamaza iyo business yiwe biraza kumanikwa. No kuvuga yuko abarimiriye abantu baza baraza bakurakuranamwo. Nico n'ikindi kintu biraza kugusaba yuko uza kukidandaza, uza kukimenyekanisha yuko ukora ico gikorwa. Kubera bari business nshasha ibihonyoye aho herereye, biraza gusaba yuko ukoresha ingufu nyinshi, biraza gusaba yuko uronka abakiriya bake ugitangura, biraza gusaba yuko ushiramo ingufu nyinshi muri publicité. Ari naryo kosa abantu benshi bakunda gukora, ugasanga bateguye projet mugabo free ya publicité ugasanga ahubwo ni ikintu kitari gikwiye kuba muri plan or nico kintu cyategeza kurusha umutahe amafaranga ngana na project. Kuko kwamamaza ni ikintu kiba gikwiye kwamaho muri business ya muntu. Ngenda bahakarorero narigeze kugatanga, murakunze kubona izi za Bralirwa zaramamaye, nta n'abantu batanwa ibi binyobwa byabo, mugabo barakreye ibintu bituma biziya projet zabo ziguma zigaruka mu kanwa k'abantu. Donc niyo projet iri très important ku muntu yitangura akavuga ni ndubatse biro, ndubatse office imeze neza cyane, abantu bayikeneye. Nimba uyikeneye amasaha 2, nimba uyikeneye donc umunsi wose, nimba uyikeneye indwi, nimba uyikeneye ahantu keneye, nimba ukeneye n'ahantu ushobora kugira na training abantu, ivyo zose ngaha birahari. Niyo n'indi business iri très important wokoresha mbere utiriwe kwiza izo miliyoni 10 twavuze. Voilà, business ya nyuma ngiye kubabwira ni business ishimikiye kuri internet, ishimikiye no kugura imigabane mu ma entreprise
yamaze kwidemarka en bourse. Donc aho ushobora kuvuga nti ndafasha ama entreprise nka 3, ndafasha ama entreprise 5, ndagize imigabane 4, ndaguze imigabane ingahe, ndaguze imigabane ingahe, hanyuma ati nzoraba inyuma y'imyaka ingahe ingene bizoba bimeze. Iyo ndiko ndavuga sinkunda kuvuga business umuntu abashaka yuko mengo nitu business tuwo mwanya. Ndakunda business n'amaburi buri umuntu abona yuko business reka arakora uyu munsi mugabo najyari ishobora kumuha ikintu gikomeye. Nigeze kubabwira mu kiganiro duheruka gukora turi batatu ngaha muri Wito Business, ndababwira ni hari entreprise yo mu Faransa yitwa Total Energies. Ico gihe muraza kubiraba, ico gihe ndibuka nza kuyimenya za 2000 combien, za 2023, za 2000 combien. Action imwe yavara mu 20 mu 30 combien, mugabo uyu munsi action imwe igeze mu 57 €. Donc c'est très important quand même ikintu cyo kugura imigabane. Ni vyiza yuko abantu mugishidukira cyane. Bientôt ngaho iwacu mu Burundi bizoba bihari aho ama entreprise zo bari angaje tuzogenda tukayagura mu migabane. Ikindi naco norenza kuri iki kintu cyo kugura imigabane, ni vyiza yuko hari ama ba broker byentuzo yaberekana ingene bagura imigabane. Ba broker nka ba Etoro ni mu broker umwe mu ba broker bakomeye cyane, ariko hari ibihugu byo muri Afrika usanga ugiye gucreatinga yo account bakaca kubwira yuko ata access ufise bivaye n'igihugu burimo. Ariko ivyo byose nitwamara gushika muri ayo ma etape tuzovuga nti iyi kwidashobora kugura imigabane kuri iyi platform za business zose. Hari ama entreprise ari yangaje muri yo, kandi ushobora guca ko mu kugura imigabane. Ivyo byose urashobora kubikora, mbere wanashima ya mafaranga 10 million wavuga y'amarundi ugasanga ni menshi par rapport ugiye urasagura na yandi ushobora gukoresha ibindi. Nababwiye yuko ivyo ndababwiye ni ide ishobora kuguha kwiyumvira, kandi ide tuzi yuko biduha kwiyumvira no kuyaga ko nabandi kugira dushobore kwiyumvira kurenga aho toba twigeze. Vala nizo business zishika kuri 4 malgré yuko nababwiye ko ari 3 kajya barakantu nandi mashatse kubahereza. Mugume mwitura Wito Business, mugume mwitura Metavision kubakeneye imigambi. Ni cyakindi nyene kubakeneye ubumenyi mu bintu bitari bike, gukora freelancing. C'est très important kumenya monde y'uyu munsi ya blockchain. Ni ikintu gikomeye cyane. Nigeze kubabwira muri video ziheruka ati hakubaho utazi trading, wobaho uyizi mugabo udakora trading. Icyo gihe nacenda bakarorero kumu broker agenda aratanga ama competition ku kwezi, aho ubaye wa mbere uronka $1,000, ubaye wa kabiri $600, ubaye wa gatatu ukaronka $400. Aho nta kindi kintu na kimwe biba byagusabye, ni kuba ufise ubumenyi butangwa na Metavision. Alright, ntiriwe ndabarambira, ndabipfurize ibihe vyiza, ivyumviro vyiza, amagara meza. Ciao ciao.